je numvirije bino bintu nca numva nti iki kiganiro bishoboka uwo kiravye wese akwiye kugisangiza inshuti uwo yita inshuti wese uwo yita umugenzi wese yumva avuga ati uyu muntu hamwe nawe yova mu bukene no ryoherwa uyu muntu numva bino kino kiganiro bakwiye kugisangiza abantu bose bashoboka kugira ngo uwo miliyoni tuko turakenera je nk'ivyo nkufatiye kuri ivyo biharuro nta muntu gwimeje numva wo kwira kuvuga ibiro 8 kilo kimwe yiguka amafaranga amajana 2 ashaka 1600 biratahuritse cyane ni kuvuga rero tugomba rusha dufata ba ya miryango umuriyaridi umuriyoni prito ba muryango umuriyoni bose baje gusuma ibiro 2 kundwi canke ibiro 8 ku kwezi kuraza ivyo ntibinashoboka twese turakora ama stock nk'ivyo shoboka ivyo bintu ariko nimvugo ngereranye no kuduhara udutomye cyane dutoyi cyane ko kandi unguka amafaranga amajana 2 ni make gose tubona ya miryango umuriyoni dufata imiryango umuriyoni tugwize ko n'amafaranga 1600 ushutora ngahe 1600 kugwiza umuriyoni ni 1 miliyari 600 miliyoni 1 miliyari 600 miliyoni yego ayo n'amafaranga ashobora kunguka mu kiringo cy'ukwezi kumwe kuko turi benshi mu bihingo yose y'igihugu n'iyisi muri rusange baze dushire ingufu hamwe tugarukane akaranga kabasokuru ni kintu kimbabaza cyane iyo ndiko ndakivuga turiko turiga mu mwaka wa 5 nimba tari mu wa 4 bariko baratwigisha ingene abakera bagira ikibiri bijya jambo ikibiri ndashaka gukorera hamwe gushira ingufu hamwe faranga ya bintu twabikuwe ko n'abazungu bazungu baje ni bavuze ati aba bantu bakazoguma bakorera hamwe gutya bazotera imbere biboroheye narijya mu gihe bari bamaze kubona ubumwe bwari mu barundi bwo gukorera ibintu byose hamwe kubitwa abadasigana turiko turiga baratubwira ingene ngo abadasigana hageze mu Rumonge kuri Rumariza donc zari ingabo z'umwami mwezi ingabo z'umwami umva abadasigana urumva ko ngo bakubitira rimwe ndimani bahezagire muri mu burimye namwe kandi muronke n'ababashigikira kubera yego zijya nguvu zanyu zigahura n'ibi vyacu zigahura nabariya bariko bararima zigahura nabariya mu Burundi bazogira ngo bariko baradufatira ibihano hariya ahubwo basange nitwe twobibafatira nawe tubabwira ati Okay, yes. Tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga. Twibipfurize kandi kuba mu mwaka w'ibikorwa, umwaka wo kuba mu migambi, umwaka ukwira trapa kuvyari byaranse mu mwaka uheze, uyu mwaka bize bishoboke. Rero dutewe iteka ryo kwakira babashinga ntahe novuga ngo bari duwe ku mafaranga. Monsieur David baramutse kandi tubaha nikaze kuri Gaciro Media. Ego murakoze cyane ndaramukije bwa mbere abariko baradukurikirana no musa wari womperako ngenda kuramutse bwana w'Mdi Changement na Jeff inyuma ya kamera turashima Imana natuzigama buri munsi na n'ubu turiho kandi turabandanya ibikorwa twatanguye kuko ntidushobora gucika intege naho bitaba byoroshe kuko si byiza gucika intege na cyane mu gihe uba wumva ko atacu uyagiriza mu mutima ego turi hano rero kugira ngo no munsi tubandanye tubamenyesha ivyo twatanguye aho bigeze kumbure twishura no ku bibazo vya bagenzi bacu bagenda bashira mu commentaire ibibazo byinshi ngira ngo turaza kubona kanya kuko bibabaza ego ico nico cyatuzanye kubamenyesha aho tugejeje ingingo nshasha zafashwe ivyo kwisunga ivyo gukorerako ariko biragenda neza cyane uyu munsi mwaje mu ndi mwambaro mwiza cyane mwese murasa ego twahisemo kubikora gutya kugira ngo twerekane yuko ivyo dukora ni ibintu tuba twiyumviriye ko ni ibintu twateguye
twiyumvira bimwe mu bisanzwe turasa mu vyiyumviro rero no mu myambaro bitegezwa ko tuba dusa aho duciye babona ati bajyana bo mu kibonobono kuko turashaka ko ikibonobono kirimwa kubera ko kirimo amafaranga nko twatangwe tubivuga ego ngira ngo monsieur Ekoni umuhinga mu bijanye n'amarogisiere mu bijanye na informatique murakoze cyane kandi reka nanjye ntangure kuramusa ariko baradukurikira naho ndakuramutse kandi homme de changement hariya na Jeff Bezos hari inyuma ka Bezos ndagashiriyeko tumeze neza turakomeye karibu cyane kandi ni kubandanya ca gikorwa nyene nkuko notre chef yabivuze okay yego umunyabigega umunyamafaranga Ismail turakuramukije tuguha n'ikaze nanje ndabaramukije cyane kandi ndanezerewe uburyo mutwakiriye homme de changement ndanezerewe ko ngagura nawe yindi nshuro cyo kimwe na cameraman wawe hariya numva nezerewe kandi no hanikaze akora kwikana kino ganiro kugira ngo bagihe umutima ego reka ngira ngo dutangure na monsieur representant monsieur David ubushize twaranditse kuri page yacu ya Agaciro Media kuri Facebook tubaza duti uyu mwaka wa 2024 nabahe bantu babashimishije mu biganiro waje muri batatu ba mbere sinzi ko ku buryo hari n'abantu benshi bipfuje guhura namwe kubera imigambi babumvanye ariyo muri ko muradusigurira uyu munsi rero uyu muntu benshi bama bifuza kumva tubamagaye kandi kugira ngo mudusigurire ntiyabuze abantu bashasha bariko baradukurikira uyu munsi twobibutsa ko ni Kibonobono Oil Company isanzwe ifite ngira ngo imigambi ibiri sinzi ko moyi twibuza gatoya ego ni Kibonobono Oil Company uno munsi ifise n'imigambi 3 umugambi wa mbere twashize imbere no mugambi wo kurima ikibonobono uburimye muri rusange ariko umugambi uzi imbere mu byo by'uburimye uje imbere ni kurima ikibonobono hakaca habaho rero kuziganya no kuguranana ivyo iyo n'imigambi iri kwirakogwa kandi dufitiye uruhusha uburenganzira bwo kubikora haca habaho rero n'ubundi mugambi twiyumviriye wo kwagura ico gisata cyo kuziganya no kuguranana aho twifuje yuko twokigira microfinance kubera ko twamaze kubona yuko abanywanyi turi benshi ku munsi turakira abandi bashasha ejo avuga ati ntitwokoranira kuziganya no kuguranana gusa ahubwo tugire microfinance kumbure izofashe no kugira ngo tugwize umwimbu n'iki gitegwa c'ikibonobono imigambi rero niyo 3 ariko kandi turafise rero no kundi kuntu twabiteguye ha ruhande yiyo tuzokongera ko iyindi myinshi nico gituma twabahamagaye wa musi ati muduherekeze hariya ivyanda uraba ziriya hegitari 100 naho marakubwira ko inyuma ya hajya hamaze kuboneka n'izindi hegitari nyinshi cyane mu gitondo banterefonye bambira ahantu hari hegitari 70 hariho ahandi hantu twaronse hegitari 80 hari ahandi hantu twaronse hegitari 15 kandi zifatanye umva izo zose rero nabumva imigambi yacu bakayishima kacavuga ati jewe aho kurima harahari icyo rero twebwe dukora ni guhamagara abarundi none mugabo muvuze amahegitari nkayo yose ni menshi yego uburyo bwo kuzohakora burahari okay uburyo bwo kuzohakora uburyo buba mu bantu yego bwa mbere amafaranga n'ay'igihugu banki nkuru y'igihugu hajya niyikora amafaranga kandi ayo mafaranga abagenewe gukora mu gihugu aho iwacu rero mu Burundi abantu vy'ukuri urasanga turatunza amahera abantu bagira amahera gusa rero ikibazo ni ko ushobora gusanga amahera hariho umwe afise menshi cyane n'uwundi afise makeya twebwe rero ngaha twavuze ati duhamagare uri afise makeya n'uri afise menshi tubahamagare kira muntu wese ashiremwo ukuboko tuje duteranya ufise amafaranga azana yo menshi yiwe acaha akazi wa wundi mutoya adafise ubushobozi bwo kurima ayo mahegitari ko ayo mahegitari akeneye amafaranga hano rero twebwe turi ngaha kugira ngo duhamagare abarundi bose kuko turi benshi mu bihingo yose y'igihugu n'iyisi muri rusange
baze dushire ingufu hamwe tugarukane akaranga kabasokuru ni ikintu kimbabaza cyane iyo ndiko ndakivuga turiko turiga mu mwaka wa 5 nimba atari mu wa 4 bariko baratwigisha ingene abakera bagira ikibiri yego birya jambo ikibiri ndashaka gukorera hamwe donc gukorera hamwe gushira ingufu hamwe ubushobozi ufaranga ya bintu twabikuwe ko n'abazungu bazungu baje ni bavuze ati aba bantu bakazoguma bakorera hamwe gutya bazotera imbere biboroheye narijya mu gihe bari bamaze kubona ubumwe bwari mu Barundi bwo gukorera ibintu byose hamwe kubitwa abadasigana turiko turiga baratubwira ingene ngo abadasigana hageze mu Rumonge kuri Rumariza donc zari ingabo z'umwami mwezi ingabo z'umwami abadasigana urumva ko ngo bakubitira rimwe bakaca baryama bakongera bakavyumva ibintu byose babikorera hamwe atanumwe asigaye inyuma rero iriya ya esprit cyangwa uriya mutima bari mu Barundi niwe twebwe twaje kugira ngo tuwuhabuze hano rero duhamagara uwo wese yumva ko bijya bintu vyogaruka kugira ngo dushire ingufu hamwe twebwe rero twabonye ko udusorosoro udusorosoro tw'udufaranga dukeya duhuriye hamwe duhuriye hamwe tugahura na technology ubuhinga bwa none tugezeko uno munsi bigahura n'abantu bafise imitima ubwizigirwa muri make babizigirwa basi imitima yo kubona hariho intambwe abantu canke igihugu giteye abo nibo dukeneye twebwe rero utubona ngaha gutya dukeneye guhamagara abo bantu kandi turabashimira nukuri baraza ari abagenzi bacu bari muri Zambia bari he bavuga ati twebwe bino bihugu turimwo tunavye ingene bakora gaca turaba ngaho iwacu mu Burundi ingene bimeze nta woreka kubashigikira twebwe amahera y'iwacu twereke aho tuyashira tuyarungike mbere vuba natwe tuzotaha tutahanye ubumenyi tufise ino rero twebwe ahubwo nyene ga Monsieur David mwarahamagaye Abarundi kugira bazane utwo dutaye twabo mwavuze ko ku vy'uburimyi bw'ikibonobono ari umutahe w'ibihumbi 6 mugabo kandi umuntu agashobora kugura imitahe myinshi ishoboka muri microfinance maka mwaravuze ko umutahe ari 250 ibihumbi 250 yego 250,000 none ayo mafaranga yose kumengo je ndavyumva mbo sinzi ntibisa cyane navya bindi byo kwa Fabrice mugabo uko biri kose numva umengo ni nk'ikigega muri ko murashaka mu vyure ayo mafaranga none bayacisha ni na bimwe mu bibazo nabonye abantu ngaba bagenda babaza urakoze cyane ndabona urabikurikirana noneho ukora akazi kawe neza ntibisa nabijya Fabrice nikora gusa wowe ari mu bwubatsi ariko natwe bwe birasa twebwe natwe n'ikigega tuko turakora ubu twebwe tuko turegeranya ubwo buryo tumaze kubwegeranya rero turakeneye abahinga bazoce tubahamagara muri abantu nyene baza cyo tubabwira uburyo twegeranije ngaburya aho buri hano rero kuri ico kibazo warumbajije nibaza ko uyu nico gituma turi kumwe araja kuvuga ubwo buryo aho tubucisha hanyuma kandi uyu nawe acavuga tumaze kubwegeranya icyo twategekanije buzoca bukora nta kindi twaje kubabwira no munsi ahubwo reka kumbure monsieur Ekoni umuhinga agire ko ahubwo ngira ngo atubwira icyo kintu nyene yerekana aho buca yego monsieur Ekoni icyo kibazo nyene abantu bavuga bati uburyo tuvyumvise iyo migambi rarashe dukeneye kuzanamo uburyo cange udutahe mugabo none amafaranga bayacisha he murakoze cyane murabona yuko abantu benshi ubushize twarabibabwiye turabwiye ati turafise logiciel baraza kubibasigurira bababwire ko turi kuri ya ntego yo kurondera abantu miliyoni imiryango umuliyoni hajya mbega mwavuze imiryango umuliyoni cyangwa mwavuze abantu miliyoni okay dufate tuvuze umuryango cyangwa tukavuga abantu miliyoni abo bose barakenera kubaho bagafungura canke bakagira gute nivyo baza kudusigurira na cyane cyane abaanyi mu by'ubutunzi ariko urazi ko ubushize twababwiye logiciel dusanga dufise izo dufasha kugira abo bantu bose kuko ntiwofata ngo wandike utore ibitabo ma logiciel ngo wandike ngo warogisira abantu miliyoni ibitabo
byogorana kandi ingene wo bibika amarchive y'ivyo bitabo yogorana kugira ngo uzorondere na wa muntu muri bya bitabo biroca bikugorana cyo gituma rero rya logiciel twavuze ubu replay irakora irahari izodufasha kugira nabo abantu barenga umuliyoni. Nabonye nga muri commentaire abantu banditse bati none iyo logiciel ni application de télécharger ni site web iri he? Okay, iyo logiciel wewe winjira kuri navigateur kanaka naho ufata Google Chrome cyangwa ugafata ijya zindi za Firefox zitandukanye muri telefone yawe ngendanwa ukaca wandikamwo gestion.kibonobono.bi ucubona uretse ko gusa utacuronka access yo kwinjira kubera kurumva atabara umunyamutahe nturabo umunyamitahe ngo baguhereze access yo kwinjira ku ruhande rwawe ngo ubone statistique yiwawe yose ubone ni nka kujya kwa internet banking ibi bariko baragira mu system mashasha mu mabanki aho ushobora kubona solde yiwawe ukabona ati jewe historique yiwanje bimeze uko umwese none muramuha akantu arinjira cyane ni nka kabanga yiwiwe ego araronka agasanduku k'akabanga kiwo yinjirirako atawundi yinjirirako akabona ati jewe ngeze ku mitahi ku buryo naho yoba yongerejemo n'imitahi 2 canke 3 bikunda ingene agira gute aca bibona direct. Rero iyo logiciel izodufasha kugira abo bantu miliyoni tukize gute dukeneye. Rero twabonye benshi basaba ati none ni mutwereke ikigega dushiramwo ari byo baza kutubwira. Uro biroroshe biranatunganye cyane. Abari muri interieri ahantu bavuga ati amabanki ntibitwegereye biratugora cyane cyane ko mubona yuko bonye bitaba byoroshe kugenda ngo ushikirwe byoroshe mu banki bivanye nuko turi abantu benshi tuba tuja mu mabanki twarateguye limikash ya kibonobono yorohereza abantu bose. Iyo limikash rero irahari izokora muri abo bantu bazo bari muri interieri nayo ni 44 amajana 333. Iyo limikash niyo ya mbere izobe hari nk'ikigegwa 44 amajana 333. Amazina y'iyo limikash rero ni ndabihawe n'Imana Guillaume. Hanyuma iyindi konte izoshobora kuborohereza bashaka gushirako ayo mafaranga kandi ni yo muri Kopeke Bwiza dufise. Kopeke Bwiza izina ni Kibonobono Oil 59 amajana 962. Donc bivuze nuwo bayibere mu cankuzo makamba ahariho hose nijya kodaja ko nuko nyene izina ni Kibonobono Oil Kopeke Bwiza 59 amajana 962. Nico kimembega no kubari hanze y'igihugu bose kuri bari hanze y'igihugu turabahereza n'indi banki kandi bashaka gushirako yo muri CRDB bank nayo nyene yanditse ko Kibonobono Oil ubusa 150 amajana 82 amajana 420 amajana 5. Ndasubiramwo ubusa 150 amajana 82 amajana 420 amajana 5 050 802 420 500. Iyo mugabo ica kamarundi na marundi zo konte zose twavuze na marundi. Aho bashizemwe ubwo buryo icyo tubasaba ni kimwe baroca badufatira agafoto batari hafi bagire foto yaba ari bordero canke bagize kuri rya limikash hanyuma bace bayiturungikira kuri WhatsApp 69 96 83 68 69 96 83 68. Achafata iyo message ayirungiki barocha bamukora amadose aronke na yaxe yo kuja kuri ya ntuze ya logiciel byorohe ko acaronke ntuzenye canke batwandikire kuri email ya kibonoboil@gmail.com na Facebook zacu twazifise Kibonobono Oil nanyine batwandikiye turabishura no kuri site web nayo nyene irahari kibonobono.bi naho nyene aho bazobona ibijanye na Kibonobono byacu vyose bafise ico cyose bobaza barafise kutwandikira nta kibazo. Ko nabonye gatoya umunywanyi mushashi yo yinjiye yego mu muhagatabo ndangamunywanyi yego uwo atari hafi bishe bigene gute uwo atari hafi turabimukora ivyo byose hanyuma tukabimurungikira akabibona
nkuko twabibabwiye turakurungikira document iri electronique tukanakurungikira iyo uhari document physique donc document nyene ukazukashika kuri office ukayitora watari hafi turayimufotorera kujye nyene twabibabwiye tukayimurungikira akayibona ko ibyo byose twabimukoreye hanyuma aje canke afise umuntu wiwe wari ngaha mu Burundi canke niyashika ngaha i Bujumbura tukabimuhereza agashika aho dukorera kuko sivyo tunyegeza nibyo turiko turakenera ahubwo ko baza Barundi bose baze bamenya ati rero ubu ntibagira ubwoba ikigiga ngico twagishizeho ku mugaragaro bakore baze dushire hamwe tushike ku iterambere. Uyu munsi none ubushize mwari mwatubwiye intuze ya ibiringo bisigaye toki umwanya muto mwatanze nakirahinduka. Ego hari cyahindutse gato kubera mu byo gushira umutahe muri ya microfinance twatanze gushika itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nyene ariko tufatiye ku bisabo by'abanywanyi narashoboye kuronka umwanya kubera twagicishije muri groupe ya WhatsApp tuvugiramwo naregeranije nsanga benshi basavye yuko tubashirira itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu le 5 mars uyu mwaka rero ico gisabo twarakibemereye itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu ego hanyuma ibi navyo byo gutora amafaranga 6,000 byaba abantu bashaka kungukira muri bino bikorwa twatanguye navyo bizorangira itariki 15 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka turiko turarondera abantu bagera ku miliyoni kandi turizera ko tuzobaronka bashaka kungukira muri bino bintu bazane duke duke kuko abo turi kumwe muri groupe ejo naraberetse ingene ibi bikorwa tugomba gukora ngaha mu Burundi naragiye kuri Google ndabereka ingene mu badagi babikora no mu Faransa ni bishasha kuva Macron akubitiwe ikofe baje bigindi systeme yo gukora kuko kiyagihe abashomeri babaye benshi ubu rero nabo nyene iyi systeme two turagira tuyita économie sociale et solidaire nabo nyene ubu narabonye barayapplika cyane rero ejo muri naraberetse ibiharuro yabwiye ati twebwe twafatiye ku miliyoni kandi iyo tuko turabivuga ari abantu benshi baje bakritika ngo ibyo ntibizoshoboka ariko naraberetse ingene mu Budagi bashobora kuja hamwe ari miliyoni 20 abantu miliyoni 20 muri society imwe umva bafata bo nabo nyene bagira systeme nyene y'amakoperative rero ukaca usanga ari amakoperative menshi rero bakaca bagira fusion y'amakoperative bakavangura nkuko peke yagize kiya kintu ngo ni FENACOB urunani rw'amakopeke noneho nako bica biha kopeke gukomera rero ikintu twebwe ngaha cyagiye kitunanira nubwo buryo rero bwo kugira urunani twebwe rero twarubahutse tuvuga ati twubahuke gukora ico kintu abantu bose babumva kumenga ntigishoboka twifashishije uko twiyizi mu mitima cyo kimwe na technology n'abahinga kubera ibincabwenge mu Burundi zirahari ibi bintu bizoshoboka rero twebwe aba bantu miliyoni dukeneye bazana 6,600 mukanya uyu uye aca abereka bashoboye kuza bakashobora kuzana 6,000 bagashobora kuziganya 4,000 buri kwezi bagashobora gutanga n'2,000 bimwe byo kugura kagatabo bandikamwo amafaranga umuntu yagiye araziganya araja kwerekana ibitigiri amafaranga dushobora kuronka rero nabo tukeneye ko bihuta abo bari ko barumva buno butumwa tuko turabicisha hirya no hino ntibahave bibaza ngo nububeshi nitwehebwe nyene tuko turabikora kandi ntaho tuzohungira turaha nyene kuko twifuza kubigerako rero gushika itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka ayo magenekerezo agakwira mu gihe twokwiza abantu miliyoni ayo magenekerezo ataragera tuzoca twugara abantu miliyoni bagakwira ngo none iryo hangiro muzo muri hevye yo kwegeranya babane isinzi ntidukeneye kurenza miliyoni oya kubera iyo ushaka kiringo mwatanze nicagira batarakwira tuzoca dukorera kubo dufise tuzoca dukorera kubo erega nubaho tugeze kubadushigikiye ntituri habi oya turashobora gukoresha ubwo buryo nyene tumaze kwegeranya tukanabashika ko mu bundi buryo nuko gusaba wabahomvye
rero numva tukeneye erega hariho umuntu yashizemo amahera yiwe ngaha mu mwaka uheze rero none twaguma tumurindiriza yarazanye amahera yiwe azunguka ryari bica bimuruhisha kuko usanga arabihevye rero twihaye ikiringo c'amezi 3 uhereye itariki 15 twafata iyo ngingo gushika itariki 15 z'ukwa kane utazoba araja muri ico gitigiri ntazoba arimwe kandi igitigiri gikwiye vy'ukuri naho uzoza ntibikunda impamvu tubikora gutyo ushaka guteza imbere abantu si twe tubateza imbere nibo baziteza imbere ko n'amahera yabo twe tubigisha gusa uburyo babikoramwo kwishorera kuzana amahera make tukarimira hamwe hakwirwa turabijana ku isoko twebwe nyene ukaca tuvyigurako kandi iyi systeme rega irakoreshwa ngaha mu Burundi bajya abantu bakora burya bushiramo buto buto urana burya bushiramo buto tubo kuziganya ariko ntagenda bakarangura isabune nizo nkunda kubona nari nababigira ku miceri n'ibiharage bakaca babizana hajya nyene mwishira hamwe bakaziganya bakaca babigenda babiguze hageze kugabura hariya baronka amahera menshi rero bo gusa niko babikora ari bake twebwe natwe twifuza kubikora turi benshi kugira ngo twimbure amamiliyaridi apana amamiliyaridi menshi y'amafaranga dushobora rero kumwe navuga ati dukeneye gushiraho entreprise prive ifashanya na leta kuko igihugu mu gihe hatariho amasosiyete prive afise inguvu ashobora gufashanya na leta uyu mpora numva babisigura mu materme yabo ya ekonomi namba yavuze ngo impôt sur revenu sinzi urumva iyo ivyo bintu bitaba bihari ngo habe hariho abantu bakora uburyo bakora bashobora gukontribuwa mu byo leta aho leta yagejeje nabo bakaba bashobora kugira ico bagize guterera bica biguma bizana injyane ukacuguma umubona kumenga ngo leta ngo ntacishoboye kandi kora nk'iyi leta y'iwacu je ndemera kwikora cyane birakora cyane gose rero nk'aho hariho rero nk'ayandi ma company akomakomeye yapanze akarere uca usanga ibibazo rero bimwe bimwe bariko yego hariho amakampani ashobora kugurana leta nayo iyo yifashe neza mu kigega ikaduza y'amakampani bagafashanya uca usanga umwene gihugu muri ico gihugu aguwe neza. Monsieur Ismail kwegeranya abantu miliyoni atari urubanza utagira basororere ahubwo bikora mu mvugo bakazana kugira bahurize hamwe dufaranga donc duke twabo tuwe twinshi dukora ibintu bizima uwo muco ko ari mushasha abantu miliyoni muzobigenza gute kwere kugira bakwire murakoze cyane kugira ngo nkwishwe kino kibazo like kansabe abariko baradukurikirana batore amakarikiratrice canke ibiharuzo kugira ngo baze kubona neza byo ko batuvuge katabo beshi burimo canke escroquerie yo bihari nivyo misanzwe n'ubuzima tubamo buri munsi yego n'ubuzima tubamo buri munsi ariko abantu beshi ntibabitahura reka ntange nk'akarorero aho iwacu mu Burundi twese tujya dufungura dusumye muri rusangi twese ngaho igisasha Bujumbura turasuma ariko ikibazo turasuma n'amasezerano tuganira n'umudandaza n'umukiriya bikaba biheze nta byo kongera kubazanya muvanako batuvanyeko ariko twebwe uburyo rushaka kubikoramwo n'uburyo nimba jenje gusuma iwawe nzogaruka kukubaza ikintu mu byo nasumye nzogaruka kukubaza ntibizoba biheze nzogaruka kukubaza kubera naze gushorera ko gusumako nivyo ngomba shenshikira ariko urabaza ngo mbega ngo abantu umuriyoni aha mu Burundi twababa miliyoni 13 ariko ndibaza nshaka kuba zinarenga miliyoni 13 rero dukuyemo akariyoni kamwe ni abantu bakeye gose cyane ahubwo twebwe tuko dufatira ku miryango umuriyoni kuba duharuye abarundi bariho kuri izo miliyoni 12 dushaka tubona yuko hariho imiryango ishika imiliyoni 2.5 twebwe dushaka dufata yuko igice kimwe n'inusu yacu batazotwemerera shimiryango ihari cyo dusipoza yuko twebwe ari nk'umuriyoni umuzotwemerera umuryango umwe nukuvuga rero aba bantu miliyoni bazorenga ko twaharuye ku miryango reka duje twinjire mu biharuro kugira ngo babibone nasavye batore amakarikiratrice twasavye yuko umurundi umwe ibihumbi 10 reka tubigwize ko nayo miryango
umuriyoni twavuga dushaka gutora imiliyaridi 10. Izo miliyaridi 10 reka dufate imiliyaridi 5 tudishire mu burimyi, kuko turazi neza ingaha mu bashu mu Burundi bo turarima, ariko ico twita reproduction nta bihari, umwimbo w'umusesekara nta uhari, ariko turakeneye gusha izindi nguvu zirengeye izo dukoresha no munsi mu burimyi kugira ngo habeho umwimbo w'umusesekara. Kuvuga dufashe miliyaridi 5 tukazishira mu burimyi vyibanze, ntivyo bari bibi cyane, na cyane ko dusanzwe dufise amazi presque igihugu cose. Reka rero dufata izindi miliyaridi 5 tujishire mu budandaje. Wanashaka reka dushake tuvuge ku ma produit abiri canke ibidandazwa bibiri tubona abarundi dukonsoma muri rusangi dufungura. Dufate ibiharagi n'ibigori. Dufashe imiliyaridi 5 tukashaka tugaha ikiro kimwe cy'ibiharage n'ikiro cy'ibigori tubihe valere y'ibihumbi 4. Ivyo byose reka tushe tubishire hamwe. Kimwe kimwe ku 4,000 twashizemo n'ama dépenses. Tuza kubona yuko miliyaridi 5 zizogura ibiro mfasha kugwiza muri calculatrice, ufate imiliyaridi 5 ugaburire n'ibihumbi 4. Imiliyaridi 5 ibihumbi 4 kugabura n'ibihumbi 4. N'ibihumbi 4 ni 1,250,000. Nukuvuga sha dutora 1,250,000 kilogramme. Ni biro umuriyoni n'ihumba amajana 250. Nivyo bishobora kuvamo muri amafaranga twebwe dutazi. N'amatoni menshi cyane. N'amatoni menshi cyane. Rero tugomba tushike kuri sha kintu tuvuga ko jewe ninaja gusuma nzogaruka kukubaza fatiye kubyo nasumye. Turazi yuko umudandaza wese ashize ikintu cyo ku isoko abakeneye inyungu. Twebwe rero ico twamaze gukora twamaze kuronka abakiriya kwanza. Novuga ngo abakiriya bari potentiel. Abakiriya potentiel, abakiriya bamaho tutabura. Reka dufate ya miryango umuriyoni. Ko ku munsi kundwi wanashaka. Kundwi bagerageza gukonsomera ibiro 2. Kiro kimwe c'ibigore n'ikiro kimwe c'ibiharage. Hama kiro kimwe muri ivyo biro 2 tushungike ko amafaranga amajana 2 yonyene. Twungutse ko amafaranga amajana 2 nukuvuga kundwi bazoba bashoboye gusiga muri koperative kandi biziganirije amafaranga amajana 4 kundwi. Nukuvuga mu kwezi azoba asumye ibiro 8. Ivyo ibiro 8 azoba asizemwo y'inyungu kandi azogaruka kubaza 1,600. Nivyo utoye fate ibiro ikiro kimwe tushuka ko amafaranga amajana 2. Kundwi agura ibiro 2. Ushugwiza sha amafaranga amajana 4. Nukuvuga dufashe amajana 4 kugwiza indwi zine ukwezi shutora amafaranga ibiro 8 1,600. Nukuvuga ibiro 8 kiro kimwe yiguka amafaranga amajana 2 ushaka 1,600. Biratahuritse cyane. Nukuvuga rero tugomba rusha dufata ya miryango umuriyoni plutôt. Wa muryango umuriyoni bose baje gusuma ibiro 2 kundwi canke ibiro 8 ku kwezi. Kuraza ivyo ntibinashoboka, twese turakora ama stock ntivyo shoboka ivyo bintu. Ariko nimvugo ngereranye no kuduhara udutomye cyane. Dutoyi cyane. Ko kandi unguka amafaranga amajana 2 ni make gose. Sha tubona ya miryango umuriyoni sha dufata imiryango umuriyoni tugwize ko n'amafaranga 1,600. Ushutora ngahe? 1,600 kugwiza umuriyoni. Kugwiza umuriyoni ni 1,600,000,000. 1,600,000,000. Yego. Ayo n'amafaranga ashobora kunguka mu kiringo cy'ukwezi kumwe. Kandi nukuvuga dufatiye kuri zigya 5 miliyari abantu umuriyoni bazoshobora gufungura ibiro birenze ikijya miliyoni twatwe n'ihumba amajana 2 by'ibiro bijya dushobora kusha tubifungura nk'inshuro nka 3 hagati y'inshuro 6 na 7 mu kwezi. Urumva yuko tuzoguma amafaranga yashaguma akora. Muri ico gihe rero dushobora kwinjiza amafaranga ngana n'umuriyaridi n'imiliyoni amajana 6 mu kwezi. Biba byoroshe cyane muri ya famille yawe. Bishoboka yuko umwana wawe yishaye ashobora kuronka ahantu abarahagarara donka akazi kuko muri yari n'amafaranga make amafaranga make uburyo atuha n'abantu 50 akazi kandi barihira inzu. Dusha dufata rero uwo muri yaridi
dutoye ni miliyoni amajana 600 tugwize n'amezi 12 n'amezi 12 yego fois 12 ni imiliyaridi 19 ni miliyoni amajana 2 19 na miliyoni amajana 2 yego ukuvuga aho twibuke yuko twari twashize imiliyaridi 5 mu burimi n'ubworozi nibwo twaca dufata imiliyaridi 10 muri izo zibonetse tukazishira tukongereza mu burimyi n'ubworozi twaca dushirako na za miliyaridi ziza ziraboneka buri kwezi zine ukuvuga uburimyi twashobora gusha dukontrola uburimyi muri kano karere kose tukasanga uburundi nibwo buriko burafunisa ibyo gufungura hirya no hanze hirya no hino ahubwo je ndiko ndaraba bino bitigiri ibi biramutse bigiye mu ngiro si kano karere gusa usanga ku rwego rwa Afrika turi imbere y'abandi bose nta bandi bashobora kutuja imbere rega ikibazo tukunda kwibaza kenshi leta ya Isiraheli ni igihugu kigizwe n'ubugaragwa bwinshi ariko mugura vyingene abantu baho usanga babayeho bakoze ibintu bimeze nka kuno amafaranga yabo agoma azunguruka muri bo byukuri biragoye kubwira umuntu atange ibihumbi 50 miliyoni 5 mugabo agerageje muri ajya amafaranga nyene asohora buri munsi akabishira ku mutima yuko agomba kuyashira ahantu azogenda kubazamwe inyungu kanaka byukuri turakwiye kumva nyene ko bihagashiro kuko nukuri rero turifuza yuko rero abarundi boyimva kano kamo bakaza nabo nyene baze gutama calculatrice basubiremwo uhava bimvira ngo twagusororeye kuko babwira bitari baze gufata mama calculatrice yabo twese calculatrice zacu zikora bimwe abafise nyabwonko bakoresha nyabwonko genese so babesha babigwize neza baza kubona bino bihari ko turatanga kwa rukuri kandi ari ibintu bishoboka gutera imbere biza kuba biri cash rero turifuza rero kubona ibijumba canke ibiharage ibigori abarundi bo yongera kuvyita ingorane ariko kuri no gihe nibizo bisitwa ingorane ko amafaranga amaze kuboneka dushika kuri ya mahinguriro ushobora guhingura ivyo gufungura tukabibika bikamara igihe kirekire twena rya ngaha mu Burundi nta mahinguriro ahingura umwimbo nta yahari yego nta yahari niyo mpamvu habariho n'ubwoba nakuze numva ngo ibijumbo byageze kuba ikibazo ugakenda ahantu wanashaka twebwe tuzana mushe byo ku mazi nisho kibazo kirakunda kuhaba indagara zikaboneka ku rugero runini amafi akaboneka ariko mugabo kwera uburyo conservation iri hasi ntayihari cyazipfa zikononekara zihurira ku isoko ari nyinshi nubwo zitagiye ku isoko cyaziburaho zibura ariko nyuma y'imisi mike yusubiyeyo ukabura nubwo umuti zikabura ariko mu minsi iri imbere zarononekaye barazita rero nivyo twifuza kugira ngo tuzoshikeko dutorera umuti cyane tugiye hamwe mu changement n'abandi hariya bariko baradukurikirana kino kiganiro bakaza ni ibintu bishoboka kandi nosaba abarundi toke guma twiyumvira ngo yango ntibikunda ngo mu Barundi ngo turabazi oya kuguma nivyo vyiyumvira iterambere ntirishoboka ahubwo ndakunda kumva ari abantu bagira critique nawe ubwiwe gati bakayigirako ushangwa abarundi ngo nta byacu kandi si umunyarwanda nawe urumva yishizemo donc nimba ari critique none kubiriki uje nawe nabanza hinduke bazi ihinduka uvemo nahinduke uwe afuma avuga abandi okay je numvirije bino bintu nca numva nti iki kiganiro bishoboka ukiravye wese akiugisangiza inshuti uwo yita inshuti wese uwo yita umugenzi wese yumva avuga ati uyu muntu hamwe nawe yova mu bukene no ryoherwa uyu muntu numva bino kino kiganiro bakwiye kugisangiza abantu bose bashoboka kugira ngo uwo muri yo nteko turakenera je nk'ivyo nkufatiye kuri ivyo biharuro nta muntu gwimeje numva wo kwira ibintu bisanzwe ni kwa kundi abantu tutiyumvira cyane uturabe mbe vyogenda gute tutabeshanye biragoye kubwira abantu umuriyaridi canke umuriyoni gutanga umuriyoni amafaranga y'amarundi ariko urumva utwo tuntu duke nkuko batanguye bivuga ati sorosoro tukadushira hamwe ushobora kurema ikintu na Amerika inyiganyiga kugira ubwoba yego birashoboka David je numvise ibi biharuro reka mvuge umugani w'abana ngo no kuri murategura mwarateguye akajambo kurangiza David kajambo ko kurangiza je numva wandangirije nivyo nibareke kuguma babona kumenga ntibishoboka jewe papa wanje amvyara nariko ndabimuharurira uko nyene yanyishuye ngo ivyo birashoboka ngo mugabo abarundi
turagoye sinamwihanganiye nace ndamubwira ati ivyo bireke nta muntu n'umwe ariho agoye nta n'uworoshe ariho twese turi bamwe rero nta muntu n'umwe ariho agoye nta n'uworoshe gusa ni ari ibintu bakunda kuvuga changement de mentalité twige guhinduka nimba aho bariho ivyo twapfuye twibuke yuko hariho basi ari umuntu yahora ambwira wo muri Amerika muri aba diaspora arambwira ati David niwagira n'ubugenzi n'umuntu hakagira ikintu kimwe mupfuye uze wibuke ivyiza akaba yagukora iciza kimwe mugabo akaca gukorera ibibi 15 ico kiza kimwe kizogerageze gifuke vya bibi vyose 15 rero ibintu turiko turakora iyi ni karikire yo mu wa kane mu wa kane uyavuze nabo nibatore babiharure aba baje ndabereka ivyo biharuro ekuzuma ko babitahuye rero nimba yarabitahuye nawe uri kurankurikirana bitahure uze dufatanye nturindire ngo amezi 3 ahere kandi nturindire ko tunanigwa ahubwo nabonye David ibi bitago nama business online harabaho urukwege novuga gute inisheni dacika bayita synergy umwe yavyumvise naje kuvyumvisha urundi unavyumvisha urundi gutyo wasanga abantu barabaye umurongo munini udacika none ibi byo ibi vyari muvyumvise uvyumvisha urundi gutyo nibijyari nabivuze ati wewe wandangirije uvyumvise nabibwira ubundi batanguranwe bavuga ati jewe reka nje kubamwo basi bavuga ati tireka tuyatange reka dufashe turabe bibaye ni sawa bitabaye nta kundi mugabo kuba bizoba ahubwo ico tubasaba nibabishiremo ingufu nibarindire ko amezi agera ngo twigwe turarihamwe amazu n'ibindi turi hamabiro dukorera hamwe twigwa turiyunguruza tuma tuza ngako kugora ariko we ntugora dufasha neza banyaruke hanyuma adresse ni yayindi turacari hajya hepfo ya Kotebu hafi ya OK Bazaar niyo nabonye niyo hafi cyane ariko ugeze no kuri Kangaro tuba tukubona udutelefona umanuka tukubona kora turi muri etage ca tukurabira mu idirisha ya hanyuma imuyinga turiyo muri Cizanye hotel hariya Ingozi turafise yo bureau kuri centre hanyuma hariya mu Cankuzo turafise yo bureau n'ahandi henshi rero abavyumva ku radio ntibibaze ngo nububeshi ni twebwe nyene nibaze dufashanye ibi bintu tubishire mu ngiro ko nabandi n'abazungu barabishoboye rero nimba bari barabishoboye natwebwe turabishobora bisigaye Imana ihezagire uwo wese amaze kudushigikira yaturungikiye uburyo atatuzi turamushimira bivuye ku mutima uburyo bwawe buriho buri kuri konti ya CRDB muri Maka ubundi nabwo bumwe ni burya twakoresheje mu kurima hanyuma ntugire ubwoba uze dufashanye turi bene wanyu turi bene wanyu hanyuma kandi turi bato bawe canke turi bakuru bawe nta mutima wo kugiranira nabi dufise ahubwo dushaka gushika ahantu heza kugira ngo natwe ejo nkuko yabivuze turakeneye ko ibihugu bijya bikomakomeye bizoba biza kubaza ati ubwo bwenge abarundi bariko barakoresha bakoresheje n'ubuhe ko bahora ku mwanya wa nyuma uno munsi ukaba tubona ko baraca ku bihugu bitari bike nizo politike tuzaplika dufashanije n'abandi benshi bariko barakora namwe bwe narabonye muri ko murakora kandi Imana ibahezagire muri mu burimye namwe kandi muronke n'ababashigikira kubera yego zijya nguvu zanyu zigahura n'ibi vyacu zigahura nabariya bariko bararima zigahura nabariya ubu Burundi bazogira ngo bariko baradufatira ibihano hariya ahubwo basange nitwe twobibafatira nawe tubabwira ati muradufatira ibihano hariya ku madevize yanyu mugana natwe ku kigori cyacu ngaha nimukorako hari umuntu David mu mpera z'umwaka turangije yahaye impano agaciro media yituzaniye ngaha yari yanditse ko ngo make Burundi great okay make Burundi great rero ngira ku batavyumva ngira ni
Uburundi bugira igihugu kidasanzwe nibaza rero ni uyu yariko arakora ibi uyagakora ibi kinovuga abantu twikanguye yego akaniko kanya nibaza ko uwo vyase umwaka wa 2024 kwatera intambwe uyu mwaka ngibi akanakajyo turiko turabivuga agasigara inyuma agaciro media niki tagize David niki tagize voilà nibaza ko naka opportunity katamaho dusabe nabo kumva akanenge mu byo tuko turatanga canke babona ubundi buryo twobikoramwo baturondere baduha impanuro turahanurwa bo bagize neza cyane nuko mugabo tubishike ko murakoze ndabashimiye gose ku mwanya mwafashe musangiza abarundi n'abarundi kazi bino vyiyumviro nizere ko abarundi bazobagana nkuko vyama natwe turashimiye cyane uwafasha akanya agakurikirana kino kiganiro tukwipfurize gutera intambwe tugusaba no gisangiza abandi tuzohure mu biganiro byo gutaha mwari kumwe nawo mdishanyima bye bye